Ladies and gentlemen, turabaramukize babaye ikaze ku kiganiro cy'uno munsi gitegurwa na IgaNews, aho tuguma tuganire ku bintu byerekeye intelligence artificielle nko mumenyere kuri urubuga rwacu. Turakunda kuvuga cyane by'ubuhinga ngurukana bumenyi, ibintu bya technology, ibintu by'ama AI, by'amafone abagezeho, ibintu byose byerekeye technology turakunda kubivuga. So turabaye ikaze kuri IgaNews, aho tugoma tubabwire ikintu kigize iminsi kiba hagati ya AMERIKA n'Ubushinwa ku byerekeye technology, uburyo AMERIKA yahombye ku munsi umwe byafekta company yitwa NVIDIA bivuye muri ChatGPT, byakozwe na company y'Abashinwa yitwa DeepSeek. Ubu naho hari haje iyindi company yitwa Menya, aho yaje gukonkirasa cyangwa gutera umutekano muke muri AMERIKA ku byerekeye technology. Ibyo tugiye kuganira ko uno munsi biganiro muteguriwa na IgaNews hamwe na Menya Space. Turabaye ikaze. Aiga yagabanya ibiciro kubipfuza kwamamaza ivyabo. Uri umudandaza cyangwa ukora akazi kariko kose, kaze muri IgaNews ibafashe gushitsa kure ibyipfuzo byanyu. Menyekanisha ibyo mukora biciye mu manjwi kumwe n'amasanamu meza atahandi zo bisanga uretse muri IgaNews. Mbiga wowe ufise icyo ubaza, twandikire cyangwa duhamagare kuri 6718117. Turaboneka no kuri Facebook, Instagram, YouTube ndetse n'izindi mbuga mukwandika IgaNews. Ntucikwe n'amahirwe. IgaNews gituma ibintu byanyu bimenyekana isi yose. So reka ndabibutse gato ku bantu batazi cyane by'ama intelligence artificielle cyangwa iby'ama artificial intelligence. Manye sobanura neza cyangwa gato imaja mu make icyo ari cyo. Mvuze ChatGPT benshi baca bayitahura, aho tuba tugiye ku bintu by'amaliya cyangwa ama AI. Ibyo byose kugira bibeho hari iyindi company iba ibiri inyuma ikora ibintu bita ama chips. Ama chips ni ibintu bifasha ama AI kubona ariho cyangwa ama intelligence artificielle kubona ariho. Iyo company nayo yitwa NVIDIA, yashinzwe na Jensen. NVIDIA niyo empowering, niyo ifasha, niyo iha ububasha mu gukora ama chips afasha AI kubaho, za ChatGPT, za Gemini, za Perplexity. Ni nyinshi ama company akora ibintu by'ama AI ubu ni menshi cyane. So nakunda nshaka gusobanura neza kugira utahure. Nitwavuga AI tuko tuvuga cyane kuri Open AI, yazanye Sora, yazanye Dali, yazanye n'ibindi. Iyo nayo kugira ibeho haba habanje kubaho NVIDIA. So tujagenze guterera. So ChatGPT umuntu kwikoresha ni kubona ujura bizi tuvuga ko ufise email uronke ikintu kiri customized neza ukacikoresha ku buntu kugira ukoreshe premium version cyangwa kugira ukoreshe pro account kugira uronke ibintu vyigiye imbere. Urazi kuriha, urariha ku kwezi cyangwa ukariha ku mwaka biravana. So uribuka neza ko baza ibintu bya GPT 3, 3.5, 4o n'izindi. Bageze ku gihe bavuga ati iyi GPT kugira uyikoreshe uzozorera $200 ku kwezi. Umva amahera menshi kuko turajana amahera menshi, amabaca baguha ububasha bwo gukora amatask icyarimwe ugakora na GPT wawe ku muvuduko munini cyane, kandi ikaba ifise ubwenge bwinshi cyane. $200 aho ni muri Open AI, muri ChatGPT. Tuko turajana nasobanuye NVIDIA cyari cyo ko ifasha ChatGPT cyangwa Open AI kubaho. Umva ni $200 ku kwezi kugira ukoreshe iyo version iteye imbere yabo. So habaye ikirere mu Bushinwa, urazi ko Bashinwa baragutera copy bakaca nakora ikintu bita improvement, bakaca banabiteza imbere ibyo bagukuyeko. Haci habaho urundi ruganda cyangwa indi company yitwa DeepSeek. Washinze DeepSeek kera haciye nk'imyaka nka 3-4 yagiye agura ama chips muri NVIDIA. Wibuke ya ama chips yahora afasha ChatGPT gukora, nawe agenda agura ama chips. Mugabo wabikora bitandukanye nuko Open AI bivuga. Kuvuga ati twe kugira ChatGPT beho dukoresha amamiliyoni menshi, amamiliyari menshi kugira na prompt imwe gusa ibeho. Tuko turajana. Mugabo DeepSeek yaguze cyangwa yakoresheje $5 million mu gihe ChatGPT kugira ibeho gukoresha pido $1 miliyari, na miliyari menshi. Tuko turajana. Urumva iyo gap
uko gutandukana ni kunini cyane. So habaye iki rero? DeepSeek yacizana bya bintu ChatGPT yariko igurisha amadolari amajana 2 ku kwezi, yo ibitangira ku buntu. Tuko turatahura ibyo Amerika yari dandaza amadolari amajana 2 ku kwezi, DeepSeek yacibizana ibitanga ku buntu. Hari akandi kantu rero, ChatGPT ni closed source. Tuko turajana DeepSeek ni open source. DeepSeek ushobora kuyiteresha ukayishyira mu mashini wawe, ukayikoresha locally mu mashini wawe. Mugabo ChatGPT canke ama products yose ya OpenAI ari closed source, ntushobora kuyakoresha nk'uko DeepSeek uzikoresha. Ibyo bintu rero byaranezereye abanyamerika, byaranezereye abantu bakunda technology, aho byanashitse nahi wacu turabikunda cyane kuko bya bintu norishe amajana 2 kugenda bikoresha. Samahera make ni $1 nkatadabironka ku buntu, urumva ko hariho difference nini cyane. Abanyamerika baciye bateresheje cyane application ya DeepSeek, aho yabaciba ya mbere muri Apple Store, ko turajana za Play Store, App Store, uko niho bakora ama application, iravuma irakundwa mu kingo gito cyane. Abanyamitahe bari bashize amahera menshi muri Nvidia, ya company ifasha ChatGPT kubaho, baca bakuramwo imitahe kihomba imiliyari zirenga dufate nk'amajana 2 cyangwa 30, mugabo biri hejuru y'imiliyari. Umunsi bigizwe na company y'abashinwa yitwa DeepSeek. Okay, so DeepSeek ushobora kuyikoresha ni ku buntu, ifise ubwenge bwinshi, ushobora kugufasha kwandika ama essays, kwandika ibitabo, gukora recherche, guca amahera kuri internet, kuko ishobora kugufasha translation, ishobora kugufasha kubaka ama video, ishobora kugufasha uri mu developer, ishobora kugufasha kubaka ama application, softwares, ibintu byinshi. DeepSeek ishobora kugufasha kandi ku buntu, kaguha assistance ingana n'ujya umuntu akoresha ChatGPT ari ku kwezi amadolari amajana 2. Ubure haje ikindi kintu, AI agent, umuaja. AI agent tuzogisobanura neza muri andi video tuzobereka kuri YouTube channel yacu ya IgaNews, ashaka kuyikurikirana ugakora sub ukayisangiza n'abandi kugira uzozoronka ibiganiro ku mwanya, tuzosobanura neza AI agent cyarico. So reka ndakubwira akantu gato AI agent cyarico. Suppose yuko ufise AI agent wewe, tuko turajana urayibwira ibizi kalenda yawe, ibizi calendrier yawe, umwanya wawe, amasaha ubyukira, amasaha ugira kuri online, amasaha yose ikayifise na access ku mbuga zawe. Urashaka kwibwira ati iyi saha uzoba postinze kuri Facebook ibi n'ibi, iyi saha uzocumbwira abantu dufitanye rendezvous, iyi saha uzoba wakoze traitement de données kwa amadone kanaka, iyi saha uzoba wakoze ikindi ni kintu ushobora guha task ni nka robot, ushobora guha task mbwa igakorera muri cloud, igakorera kuri internet. Ico bita AI agent ifise ibintu byinshi, ifise ama features menshi ushobora gutanga cyangwa gukora. Mugabo rero ibyo muri OpenAI nyene ChatGPT bajya bazikoze, ChatGPT, Solar na Dari n'izindi, baravuze ko bagomba bazane AI agent kugira umuntu azoyikoresha azotanga $2,000 by'amadolari ku kwezi. Amafaranga make. Mugabo abashinwa n'ubundi baca bonga kubita ku ntoki ChatGPT, baca bazana Manas AI agent je gukora neza na neza kuko AI agent ya ChatGPT zokora cyangwa igiye gukora cyangwa n'ubu bivaye nawe urabikiganisha kuba yaratangwe gukora, bo baciye bazana ko. So Ubushinwa na Amerika bariko baragwana cyane ku technology cyane, bariko baragwana cyane. Ubuka neza yuko Amerika yarahanye Huawei gikora muri Amerika, Amerika yarongera hana Ubushinwa. Bityo turazi ko ikiragwana, tuko turajana amakampani menshi cyane aguma gwana n'Ubushinwa. Ubushinwa rero nabwo buriko burasubiza Amerika, butuzanya technology, ahora twizeye Amerika ariko tuzikora Ubushinwa kandi tubashimiye cyane. Yari Menya Space iri kumwe na IgaNews, tuko tubabwira intambara iri hagati y'Ubushinwa na Amerika kubyerekeye ibintu by'ama intelligence artificielle
tubibutsa yuko tugiye kubasobanurira neza kwica no muzobisangaho uburyo AI agent ikora, icyo uyikoresha, wifuza no kuraba ibindi biganiro by'iki intelligence artificielle yaba kwica no biriko. Tubashimire cyane, Menya Hub Space. Thank you.